Inama ibaye mu gihe twariko dusozera itera ry'agatasi 2021. Rego naraza ndumva hirya no hino yuko hariho aho imvura vyagoranye cane cane nkaho muri zone za Mubuga, ubu nimbira akavura yuko kashitse bariko barateragira. Kandi iyi nama ibaye mu gihe twari mu kiringo cyo kwegeranya ibiharuro bijanye n'ivyo tujejwe, cane cane duhereye ngaha kugira sinze kukigaruka. Twagomba kumenya ibiharuro mbega agatasi kageze mu byo twama dukora. Abafundi barazi yuko kandi baradusaba yuko chaque type de culture turakenera superficie ambrage. Chaque type de culture iyo niyo bari wasa tugira, niyo madone dukeneye. Korte attendu ni yahe agatasi. Je no mvuga yuko hakozwe ibikorwa bitari bike twisunze intumbero ya nyene icyubahiro yatanze, ahavuga yuko umuntu wese utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga, aho ndetse yavuga ati haba imirima y'akarorero, ndetse tukaja kure y'imirima y'akarorero tukagira ibyo twita amasanse de rayonnement. Iyo ntumbero nyene bavuga yuko mu ikomine hose hateweza kuja umurima w'akarorero. Nimbira yuko twashoboye kuronka imbuto dufatanije n'abadufasha mu ntara n'abo dukorana n'abo dufashanya. Piparbe yaratanze imbuto ngira ngo zigiye ku hectare 47 n'ibice bitandatu. Nimbira yuko site ntoyi yuko yoba yagiye ku hectare 6. Aho hose nimbira yuko abahere mu burere bavyifashemwo neza, yuko abanyacubahiro nibavuga ati turaje bwose cyari cyabwa amakomine hatazobura ivyerekanwa. N'ahandi bazirengeye nk'aho za Prodefi zakoreye usanga bararenza nk'amahegitari 10, 20, 30 bakabikora. No kuvuga ikijana na intensification agricole. Nyumvira yuko mu ntara mwino sezo yuko twateye intambwe. Nasaba yuko ibi byose biriko birakogwa twege ico duhamagariwe no gukwirikirana izo ndimo zose zihari zabene gihugu, na cyane cyane ko muzi muri iyi saison ahanini nibigori biteye navyo bikaba bifise ingorane yuko hari ingwara imfunya. Abafundi ndabahamagariye mugume mukwirikirana. Donc twarigishije rite mécanique, d'abord c'est la surveillance, hanyuma bakareka. Ikindi twama duhimiriza kubera simiti batuzanira ngo nimushira bene gihugu, baradusaba yuko duhimiriza bene gihugu cyane cyane mu magroupe mu makoperative bakegeranya amafaranga kugira bagura irya miti. Muri DPV irahari kandi iri efficace. Kwizina rya Buramatari w'intara ya Gitega yafatwe n'andi mabanga kuzajya je wenyene. Najifashe kano kanya kugira ndabaye ikaze yongere tuganire izina ya Buramatari yafatiriwe n'andi mabanga ku munota wa nyuma. Nyakubahwa mukuru w'igihugu akama dutera yuko umuntu wose w'icyo ufungura gukora amafaranga. Ibyo navyo tubishika karuko dukuyamo ko mu mpuzu, ariko mwebwe nyene mwatumiye muri ino nama mugiye imbere abandi kuko mujeje ibisata bikomeye cyane mu ikomine, cyane cyane iby'uburimyi, borozi, bidukikije n'iterambere muri rusange mu ikomine. Mwe baraba imbere y'abandi, nico gituma iyi nama yatumiye mu mwebwe Buramatari yiyumvire directement abasetede kuko niyo musare mukorikirana by'iterambere. Iterambere ko yanyura mu ikomine bako musetede uburimyi biriko baracumbagira mu ikomine, agronome afise mu ruhara nabe ibibazo bwa mbere. Ubworozi uko nyene twabwira twevariwe agatasi nyene kagenze, kandi yakivuze ko yuko byinshi byakozwe
kubera twagiye turahimirizwa imirima y'akararo mu makomine, amasantere semansiye, amakoperative tuba twahimirijwe, bariko barakurikirana igisata c'uburimyi bakarima, kandi tubazi ko bateye imbuto zirobanuye. Rero naza ko aho gushyira ingufu hamwe akaba ibyo twita collaboration, service technique, agronome, vétérinaire bakorabora na administration ibintu bigende neza. Turaza kuvugana kuri iki cy'abagwiza mbuto n'abazigura. Turafise urunani rwabo rwitwa Coprosebu, collectif de producteurs de semences au Burundi. Rero nabo bavuga bati twe turagwiza imbuto, haye tuzigwize twabura abazigura, cyangwa baza kutugiraho komande ata mbuto dufise. Tube twifuza yuko haba icyo bita precommande, bakifuza kuzokorana na koperative sangwe n'izindi zisanzwe zikora mu by'uburimyi, bakorana n'ama ONG n'amaproje. Donc abantu bagire precommande, bavuga ati dukeneye ibiraya ingana gutya, hama habe amakontra iyo wasabye imbuto niwayisaba. Icyo cyokira mu mwanya tuko tuzotegura inama tuzone bafasha ari abasista zono dumiriza abantu gutera imbuto zirobanuye umuntu mbere y'ubwiza umwimbu. Tujye kuva ku monitere hariya hasi bakorera kurikirana abarimyi kujya muri tubura babikora umwimbu ugwire, tubaha amafaranga n'inzara tuyibaze.